Ikibazo nibaza kandi ari nacyo nshimira Sadere kuba yaranatumiye ibi bintu byabaye mu Burundi tuvuga ko abakirisu barenga 90%, abandi nabo nabonye hari yashihara amabarira binjira mu musigiti aho hose bigisha Imana. Hagaruka kuko ndibuka mu myaka yacu twe twavuga tuwafata abatama bose akabica, twebwe dusigaye turi abana bato ngira ngo ibi bintu ntivyogaruka, ariko nanone ubiteza ni Satani, kiretse gusa wishe Satani ni ivyo bintu byoreka ko. Rero muri rusangi icyo ngomba kugaruka ko ni iki, ndavuga ko byabaye kandi twarabaye mu gihugu ivyo bintu byabaye, ntabwo bagomba kuvuga ngo tubirenze ku rw'amazi. Ni byiza ko bivugwa ariko ntabwo basovere ifisi Imana ibahiza ngo mufise igikorwa kidasanzwe bivanye n'izina umwana atoye, kubera ko novuga nti mu kuvugishwa, ariko murafise igikorwa kidasanzwe. Nivyo murafise ibikorwa mwaranguye twoshobora kuba keza twavuga tuti Imana ibaheza ni dore, kandi murafise urugendo rurerure cyane, n'urugendo ntizera ko rushobora no kuzorangira kiretse Yesu agarutse. Kubera ko mpamvu mvuka ndiko ndavuga gutya nuko ndiko ndaraba ivyo mwadushikirije guhera mu ntango, nabonye menga hari ikintu gisaba reforme totale, ni kuvuga ihinduka rusangi, haba mu kwiyumvira mu vyigishwa mu mashure, kuko n'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi nagomba ndabaremeshe ndanababwire yuko riri ku gikorwa rishigikiye ibikorwa Severe ikora, nubwo tutatuzi ko turiko turakora ibikorwa Severe ikora. Ubwa mbere izina ryacu Abadventiste b'umunsi w'indwi twubahiriza isabato umunsi w'indwi, dutwara ubutumwa bw'abamarayika batatu boneka mu byashyizwe mu butumwa Yohana igice cya 14. Hanyuma dukorera muri vore zigera kuri 3, dukorera nivugabutumwa, ariko kandi abandi y'ivugabutumwa turakorera mu bijyanye n'indero, kuko turavuga tuti ubutumwa bwiza ni byiza ko tububwira abantu bashobora no kuvyumva, si ibintu bashobora kwisomera Bibiliya, bashobora no kugira ubushakashatsi, kubera ko tubona muri Bibiliya baruka kugira ngo bizere Yesu babanje kugira ubushakashatsi. Rero ni byiza ko umuntu yisomera Bibiliya ngo barumva ubutumwa bwiza, nyuma yo kumva ubutumwa bwiza bakagenda bagasura bakaraba ko ivyo bigishijwe ari ukuri. Tugomba ko abantu bagira ukwizera k'ubuhuru, turabigisha gusoma no kwandika, hanyuma tukagomba ko babaho bisomera Bibiliya. Vore ya kabiri dukoreramo ari cyangwa ya gatatu ko navuze evangelisation, ndavuga education, turakorera no muri santé. Bagomba ko abantu bagira amagara mazima. Iyo tugarutse rero kubikomeye abantu bagize, ndumva ko traitement psychologique nayo irakenerwa cyane kugira ngo abantu nyabona bavanywe muri ivyo bihe bibi babayemo. Ngarutse kuri kiriko ndavuga kijyanye n'uko bihinduka rusangi, ngaruka kuri iki kintu cyigishwa mu mashuri. Urabona ko twarakiriye inyigisho z'abazungu kandi nta n'ukundi twobigenza, n'amashuri ntiyakomoka kandi ni meza. Mugabo umupedagoge niwe yavuze ngo sitamare necessaire, okay, ni mugabo kiye necessaire, urumva ni ikintu muga cyiza katuyashime, kuko iyo tutaba twarayize tuba turiko turanavugira ngaho. Ngarutse ko ayo mashuri hari ibintu batwigisha, nivyo ibi bintu zinyigisho za Darwin, Charles Darwin, vya evolutionism, usanga twarabyizeye tukabigenderamo, rero ugasanga turanabyigisha no mu mashuri tutazi iyo biko biratujyana nakaga. N'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi iyo duhimbaza isabato twibuka ko umuremyi kw'Imana yacu ari umuremyi, buri ndwi yose turaduza ibendera ryo kwibuka ko Imana ari umuremyi wacu. Ivyo rero bica bigarukana mu butumwa dusanga mu byakozwe n'igice cyacu cya 17 ku murongo wa 26, tuzirikana ko uyu naje dukomoka mu muntu umwe. Ntabwo Imana yaremye abantu babiri, yaremye umuntu umwe yitwa Adamu. Muri Adamu rero niho jewe duhurira twese. Kubw'ivyo yaba umututsi, yaba umuhutu, yaba umutwa, yaba umuzungu, yaba umwirabure,
dukomoka ku muntu yitwa Adamu. Ivyo rero byaca binyereka ko nta mpamvu n'imwe yo kwica ikiremwa mugenzi wanje. Mugabo ingorane twagize batwigishije ko bamwe bava mu nyo, mu nkende, mu nguge, kandi ivyo biroroshe kwica inguge, kwica inkende, kwica cyarabaye. Ivyo rero no gusonga umusi. Rero ndavuga ko bihinduka ridasanzwe. Severe izotera imbere kumbure habe n'inyigisho nziza. Mwavuze ko nivyo mutari ijwi rya leta, mugabo leta mukorana hafi, kuko twese dukorana hafi na leta, turayishigikiye. Iyo tutaba tuyishigikiye ntumwana dutumira ngo tuzi, ngira ngo Eliya yabivuze hariya, byaramugoye, twaraganiriyeho hato, ivyo bintu giye kutuzanamwo hato yari ibintu bisanzwe. Nti sawa tuzoza ko twegiye turi mu kivugo cyacu wamahari mwavuga nyakubahwa, tuvuga ngo service DPI, service tete DPI. Rero tuvuga ko cy'Imana ni iki gihugu, rero dukomeza kubitaba kugira ngo nimba ari umuganda duterera natwe tuterere. Rero ishingo rya Baptiste umusi turafise na radio y'agakiza. Kuri radio y'agakiza turafise ikiganiro kivuga ngo tubane neza. Ni muri iyo tubane neza tugomba guhimiriza ko abantu nyabuna baza batahura bakamenya ko turi biremwa vy'Imana, kandi yuko nimba hari n'ibibazo dushobora kugiriranira muri iyi si, uko byoba bimeze kose turagomba kubana.